uyu ni umunsi udasanzwe ngirakamaro cyane kuri twebwe, umunsi aho tugiye kumviriza audio twarungikiwe na Mwendata Hose Benjamin Perez, arizo jewe nafashe nka audio ngirakamaro cyane, nk'abantu 3,000 bari connect. Mwimvire namwe kugira ngo mushobore, kuko hariho bamwe bashobora kwiyumvira ko Mwendata Migere areka akora ibintu nk'uko avyiyumviriye. Oya, bino bikorane by'abakozi b'Imana yarabimbwiye ko nobikora, yarabimpanuye, yarabimbwiye inshuro nyinshi ko nategerezwa kwiyegurira bino bikorane by'abakozi b'Imana, nuko bene data bakaronka ubutumwa ubudasiba. Ibyo nivyo intumwa yambwiye. Zimwe muri izo mpanuro zarafashwa amajwi, izindi oya, kuko yabimbwiye jewe nyene ku giti canje. Rero nk'igihe twari mu ntambuko ya Amisirayeli, yarambwiye ati ntuje muri ivyo, ahubwo we witwararike ugukoranya ibikorane by'abakozi b'Imana, abapasiteri muri Amerika yose, ubashire ubutumwa kugira ngo bagume bafise ubutumwa. Ivyo nivyo rero nanje nabandanije gukora muri iki gihe cose, ni navyo mbandanya nkora. Ndetse n'igihe twinjira mu yindi ntambuko ya ambasade, jewe nabandanije muri ivyo, kuko Mwendata William we niwe yakora ubwo mugambi, we yari yateguye mu mutwe wiwe, mu vyiyumviro vyiwe ku bijanye n'ico gikorwa yari karakora akorera abantu bo hanze. Nivyo, kuko mu vy'ukuri cabaye igikorwa gikomeye cyane, igikorwa umuvugishwa yakoze. Kandi umwitwarariko wanje kwari uko bene data boronka ubutumwa canke ubutumwa bw'umwami. Suko nariko ndajana ubutumwa jewe, ubutumwa bw'iwanje, ariko bwari ubutumwa Imana yari yaduhaye biciye mu ntumwa yayo. Ibi vy'uko hagiye haragaragara hanyuma abantu bagiye bari connecta muri ivyo bikorane, ivyo Jesse nari nabipanze, nta nivyo narinzi. Nta nubwo niyumvira yuko umunsi umwe hazoba abantu 1000 by'abantu bari connecte bo hanze. Ivyo ni ibintu vyagiye birashika nk'uko nyene giturumbuka, twebwe tutanabizi. Mwendata Hereso yarambwiye ati murabe ari abantu 50 bari connecte, hanyuma arambwira ati kwa gatandatu hariho connection 100. Uko niko byagiye biragenda kugeza n'ubu ahambwira ati n'ibihumbi by'abantu. Ni vyiza, ni ibintu Imana yagiye irikorera, jewe se je ariko ndakora ivyo. Kubw'ivyo rero, kugira ngo bene data bamenye, jewe nisanga ndiko ndakora ikintu intumwa yambwiye ko nokora. Mwendata Hose Benjamin Perez arabizi, kuko arazi yuko ivyo ari uko bimeze. Kandi rero muri kano kanya twebwe tugiye gutegura imitima yacu kugira ngo twumvirize izo audio zibiri. Izo nafashe ko ari audio ngirakamaro cyane. Nashaka gutangura ngaha, ntangurane icanditswe gikomeye cyane c'urupfunguruzo ngaha mu gitabo c'Abikorinto. Aha tubwira ni mu Bikorinto ba mbere igice ca 4 umurongo wa 5. Nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cago kitarashika, nico kuza ko Mwami wacu. Azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwiza, kandi azogaragaza inama zo mu mitima. Niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Murabona, ariko aratubwira umwami ko tutocira urubanza ikintu na kimwe hataragera.
mureke umwami azoze jewe ndarindiriye ukuza kwa marayika w'umwami azananye n'abera bose abera bose azozana akuye mu buringanire bwa gatandatu. Ivyo ndavyizera n'umutima wanje wose ko we azoza. Hariho ahantu reka ndabe rusi yahandugikiye hano ivyo mwedata Daniyeli yaturungikiye, reka ndabe yuko ndahafise hano hafi ahavuga vyakuwe mu kihe gitabo? Ego, ino mirongo yanditswe neza neza n'umukono wa Dr. William Santiago. Ndiyumvira yuko ibi byose vyakuwe mu gitabo kubw'urukundo akunda batoranijwe. Nimwabona uwo muvugishwa ntumwa w'ikimatanije c'indwi, muzoba muriko murabona ukuza ko mwami ari kumwe na Mose na Eliya ashitsa ubuvugishwa bwo gukwegwa kwa gatatu mwiyerekwa ry'ihema rinini katedrale. Tuzomubona hariya, murabona? Nuko rero ntabwo tuzomubona, ntabwo tuzokongera kumubona hariya ku gicaniro ca Kayeya nk'uko byari bimeze, ariko tuzokongera kumubona. Yavuze ngo tuzomubona mu gukwegwa kwa gatatu. Avuze ngo nimwabona urya muvugishwa ntumwa w'ikimatanije c'indwi, muzoba muriko murabona ukuza ko mwami ari kumwe na Mose na Eliya ashitsa ubuvugishwa bwo gukwegwa kwa gatatu mwiyerekwa ry'ihema rinini karopa katedrale. Aho niho muzombonera kandi ndabyizera. Kandi we aho yari hafi kugenda. Ndabakunda cyane, Imana ibahezagire. William. Aha hari tariki 13 z'ukumunani mu 2017. Ariko ego yari yatubwiye ubu habitubwiye mu buryo bufoboye yuko tuzokongera kumubonera hariya mwihema. Ndizera yuko azoza nkuko yavuze ati sinzoza ndi jenyene, ariko nzoza nzananye n'abera bose bari hariya mu buringanire bwa gatandatu. Ni byiza. Reka rero dufate iri jambo Imana yahumekeye Pawulo aho yavuze ngo ntihagire ikintu na kimwe mucira urubanza hataragera. Murindire ukuza ko mwami niyaza mu kuza kwiwe. None no kubera iki wogira amaganya? Oya, urindire we niyaza azomurika ivyari vyanyegejwe mu mwiza kandi azogaragaza inama zo mu mitima. Niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiye. Imana irazi inama ziri mu mutima uwo ari wo wose. Mbega niki gituma turiko turakora bino bikorane? Dufise icipfuzo c'uko ihanga ry'Imana rihezagirwa. Dufise icipfuzo c'uko twese twoguma twunze ubumwe, turi mu murongo umwami ariko aratwereka muri iki gihe turimwo. Intumwa yaragiye, ariko mpwemu yera ari hagati mu ishengero kandi ari hagati muri twebwe. Kandi natwe turiko turabona kino gikorwa Imana iriko irakora. Dutegerezwa kugira kubera iki twoca urubanza hataragera. Hariho ikindi canditswe naco nyene nashaka kubasigarana nk'ishingiro, nico muri Matayo. Nari nahasomye, ariko reka nongere kandi ndahasome muri Matayo 12
ngiye kubasomera mpereye imbere gato mu Matayo 12 uhereye ku murongo wa 22 niho ngiye guhera. Maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemwo na dayimoni arayikiza. Ico kiragi kiravuga kirahumuka. Ishengero ryose rirumirwa riti, mbega uyu yoba wa mwana wa Dawidi? Ari abantu bibaza bakavuga ati, mbega murabe ivyo bitangaza Imana iriko irakora, mbega uyu yoba ari we Kristo, uyu ni we wa mwana wa Dawidi? Ariko abafarisayo bavyumvise baravuga bati, uyu ntashobozwa n'ikindi gusenda abadayimoni atari Beyezebuli, umukuru w'abadayimoni. Nuko rero namwe nimwiyumvire neza, iyo umuntu aje muri we yamaze guca urubanza, ivyo mwe muza kumva izi hoje tugiye kumviriza, ntimuzumvirize mwamaze guca urubanza, muzumvirize mwakinguye imitima yanyu kandi muriko murasenga Imana musaba umwami ati, mwami ndashaka ukuri, ndashaka ivy'ukuri biroranye bitunganye, ndashaka ibitunganye, sishaka udupandepande, ndashaka ivy'ukuri, ndashaka ibitunganye by'ukuri, ibyo nivyo nshaka. Nuko rero we niwaza wamaze guca urubanza, murabona bano bantu igihe bumviriza Yesu bamwumviriza bamubona, bari bamaze kumucira urubanza yuko ibyo aza kuvuga byose atari ibyo, ari ububeshi, yuko we ari umuntu. Hamwe n'ubwo rubanza bari bamaze kumucira, bamaze kumubona, ntibavuga nk'uko bano abantu bavuze ati, Imana ishimwe, mbega uyu ni we Kristo, timurabe ibitangaza Imana iriko irakora. Oya, ahubwo baravuze bati, ariko abikoreshwa na Sekibi, nivyo bimutuma asenda abadayimoni, nivyo bimutuma asenda abadayimoni. Ni ku bwa Sekibi, ntivyari bimeze uko. Ariko urubanza bo bari bamaze gucira Yesu, amakuru bari barose bayahawe n'umuhezi mukuru hamwe n'abandi barongozi bari basigaye. Ayo makuru bo bari baje bafise. Igihe abo bantu babona batangura kubona Yesu, bari baje bamaze kumucira urubanza, bamwumvirije ntibariko baramwumviriza, bamwumviriza nk'umuntu w'ikinyoma, nk'umusamariya, nk'umuntu yuzuyemwo dayimoni. Nawe niwumviriza nk'uko, ivyiza nuko utokwirirwa urazumviriza, kuko hagutangura gucira urubanza ikintu mu buryo butari bwo. Murabona Yesu bariko bamucira urubanza nk'uwutariwe, nk'uw'ikinyoma, mu gihe we yari umwami. Ngaho Yesu araheza arababwira, haravuga ngo amenye ivyo biyumvira, arababwira ati, ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona, igisagara cose n'umuryango wose iyo vyitandukanije ntibirama. Na Satani yosenda Satani yoba yitandukanije ubwiwe, na n'ubwami bwiwe bworama bute? Ariko jewe namba Beyezebuli ari we nshoboza gusenda abadayimoni, abana banyu bashobozwa nande kubasenda? Nico gituma ari bo bazobatsindisha. Ariko mpwemu w'Imana niyaba ari we nshoboza gusenda abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Nuko rero yaciye ababwira ati, jewe sindiko nirukana Satani nkoreje mpwemu ya Satani, kuko Satani ntiyocamwo kubira ubwami bwiwe. Ndiko senda abadayimoni nkoreje mpwemu w'Imana. Ariko kubera ko bo bari baje bamaze kugira ayo makuru atariyo, ntibashobora kumwakira, ntibashobora kuvyemera, kuko bo mu mitima yabo bari bamaze gutegekanya ko Yesu ari uw'ikinyoma. Nuko arababaza ati, none umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ivyo mu nzu yiwe? Murabo guhishurirwa gukomeye cane.
yaduhaye umwami Yesu Kristo ngaho, kuko ngaho yareka twereka ikintu gikomeye cyane. Ngaho reka twereka mbega ni gute yabikoze igihe yinjira kuzimu kugira ngo ashobore kwaka Sekibi urufunguruzo rwe kuzimu n'urupfu, ariko yari yajyanywe hariya no kurondera urwo rufunguruzo, hamwe kandi no kubwira ubutumwa impwemu zari ziri mu nzu y'imbohe ziri ngaho. Ibyo bivugwa muri Bibiliya. Yagiye ngaho arazimwaka, ariko murabe icyo yakoze mu nzu yiwe bwite, niko avuze. None ni gute ni gute yozimwaka atabanje kumuboha? Nuko rero yabanje kwinjira mu nzu yiwe aramuboha, amwaka imfunguruzo, hanyuma aragaragara umwami avuga ati mvise imfunguruzo z'ikuzimu n'urupfu. Murabyumva? yari yamuboshe kandi icyo yarakeneye ku mwaka yaciye akimwaka. Ubu rero si Sekibi akizifise, ati nije ndazifise, nije nugara ntihagire uwugurura, nkugurura ntihagire uwugara. Nuko rero ubu rero twebwe turazi yuko intsinzi mu mwuzuro yuko tuyifise iri ku ruhande rwacu, kuko twebwe twarakiriye umwami n'imitima yacu yose, kandi turabiwe, kandi turi mu burongozi bwiwe n'uburinzi bwiwe. Nuko rero nimwumve uko abandanya avuga ngaha umwami, utamperereye ko ni umwasi wanje, kandi udasukiranya nanje arasanzaza. Kubw'ibyo ndababwira yuko icyaha cyose n'ukurogota abantu bazobiharigwa, ariko kurogota kuri mpwemu ni icyaha kitazoharigwa. Umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko udedemba kuri mpwemu yera ntazobiharigwa, naho hoba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Mwumvirize ingene dutegerezwa kwirinda, kuko icyo dufise ubu hagati muri twebwe ni mpwemu yera. Murabyumva? Umwami ntiyadusize turi nk'imfuvyi. Nuko rero twebwe kubw'ubujiji canke kubw'amakuru twagize tugahabwa n'abandi bantu ku bijanye n'ivy'Imana iriko irakora, turashobora gutangura kuvuga ibintu tutari dukwiye kuvuga. Hagusaba umwami ati mwami, ati turi muri iki gihe gishasha, mfasha gutahura ibyo uri kurakora uyu munsi. Ndashaka ukuri, ndashaka ibitunganye, ibiroranye, mfasha. Hagusenga no kuba abantu baciye bugufi imbere y'Imana kugira ngo twumve kandi twakire dutahure ijambo ry'Imana, ugatangura kuvuga urwanya ibintu wewe utarukwiye kurwanya ibyo bintu nivyo Imana iriko irakora. Ushobora kwisanga uri kuragwa muri iki cyaha cyo kurogota, kandi biragaragara neza kuko Yesu ntariko arafyina, nta nubwo ariko aragira ibintu vy'uburofa. Ivyo ariko aravuga nuko nyene bimeze. Wewe niwavuga ikintu urwanya umwana w'umuntu uzogiharigwa, ariko wewe niwarogota kuri mpwemu yera ntabwo uzigera ubiharigwa, haba muri kino gihe canke mu kizoza. Kandi mwiyumvire, we yari kagabisha abo bantu bahariya, kandi abo bantu ntibizera ibyo. Nuko umuherezi mukuru hamwe n'abandi bose atoya amaraso yiwe azaduhame, azabe no ku bana bacu nabo nyene, kuko nta na kimwe kizotubako. Kuko murabona, mbega none abo bantu bazogaragara hehe nihagera igihe c'urubanza? Mwebwe murabona yuko barogose ko batazogira n'ihigwe haba muri kino gihe canke mu kizoza, kuko ivyo Yesu yariko arabagabisha bariko bararogota.
nico gituma dukwiye kwirinda cyane. Kubera iki two kwikwegera izo ngorane? Reka dusenge umwami, tuba abantu baciye bugufi, hanyuma dufatize impanuro Yesu yaduhaye. Ngiye kuzibasomera ku murongo wa 36 muri iki gice nyene. Kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Amajambo yawe niyo azotuma utsinda, canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa. Amajambo yawe bwite. Nuko rero mwirinde cyane, mwirinde amajambo tuvuga nk'uko Mwendata William abitubwiye. Tuvuge buri gihe twisunze uko ijambo ry'Imana rivuga, ntituvuge ibintu vyotangura gutuma uhonyanga ibintu tudatahura, tutazi. Impanuro nobaha nuko twaba abanyakuri, nuko twaba abanyabwenge, nuko twosaba umwami akadufasha, kuko tugiye kumviriza zino audio twarungikiwe na Mwendata Jose Benjamin Perez. Tugiye kuzumviriza dufise ukubaha, ndetse dufise n'ubwoba buvuye ku mwami, dufise ukubaha umwami. Twebwe ntidutangure guca twihutira gukora ibintu nk'uko Pawulo yavuze ati ntihagire ikintu na kimwe mucira urubanza hataragera, murindire ukuza ko mwami. Kandi ndabasomera ku bijanye n'ibinyene ndiko ndababwira mu gitabo ca Yohana mu gice c'indwi, aho dusanga igihe, reka ndabasomera mpereye ku murongo wa 37 kugira ngo tuhatahure neza hose. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera, nk'uko ivyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe. Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu ubwo abamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Bamwe mw'ishengero bumvise ayo majambo bati, nukuri uyu niwe wa muntu avugishwa n'Imana. Murabona, muri abo bantu harimwo abantu batahura yuko ayo majambo yari karavuga umwami, ko yari amajambo yatanzwe na mpwemu, tuyu no muvugishwa. Aya n'amajambo y'Imana. Ivyo yari karavuga nuko nyene bimeze. Ndumva mutima wanje ko ari ukuri. Abantu bariko baravyakira nk'uko, hariho abantu rero bariko baravyakira nk'uko, ariko abandi baravuga bati, uyu niwe Kristo. Murabona, hari abandi bavuga ati nuyo, ati mwumve ivyo ariko aravuga. Ni ukuvuga ngo barashobora kuvyakira, kumwakira, ariko abandi baravuga batoya, mbega Kristo yova i Galilaya? Hari abandi bavuga batoya, ntibishoboka, kuko ujya n'uw'i Galilaya. Atujya ni Yesu w'i Galilaya, kandi Galilaya nta kintu ciza co kwigera kihava. Mbega icanditswe ntikivuga ko Kristo azova mu ruvyaro rwa Dawidi i Betelehemu, wa musozi Dawidi yabako? Ishengero riramupfa. Bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko kandi bari babitumwe n'abarongozi ngo bamutera amabuye bamwice. Bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umwe amukozako n'intoke. Nuko bari babitumwe n'abarongozi b'amashengero. Nuko babagendanyi basubira ku baherezi bakuru n'abafarisayo, kuko nibo bari babatumye. Nabo barababaza bati, ko mutamuzanye? Kubera iki mutamuzanye hano?
mwe mwibaza yuko bashaka ko bazana Yesu kugira ngo bamwumvirize bamenye ibyo Imana yashaka ko bakora? Oya, ibyo bashaka kwari kugira ngo bamuzane, babazanire bamugire gute, bamwice. Murabitahura? Kubera iki mutamuzanye? Abagendanye barabishura baterega ntihigeze kuboneka umuntu avuga nkawe. Abafarisayo barababaza bati, mbega namwe mwajimijwe? Murabona, bobo bari babitahuye ati ntitwari bwumva umuntu avuga nk'uyu, ati ntitwari kubaka kumukoza kw'amaboko. Tati namwe nyene mwahenzwe. Murabona, abo bantu bari bamaze kumucira urubanza, naco vyabatwara ibyo Yesu yari kuvuga ibyo ari byo byose, ibyo Yesu yari gukora ibyo ari byo byose, uburyo bwari bwo bwose kuri bo byari vya sekibi, kuko kubera urubanza bari bamaze kumucira rwabereka yuko ibyo Yesu byose yokora byari bibi, kandi ko n'ibyo Yesu byose yovuga byari bivuye kuri sekibi. Ni urubanza bari bamuciriye, bo bari bamaze kwiba muri bo, kandi baca urubanza ku bintu byose babona bashingiye k'urwo rubanza bari bamuciriye, kandi ntibisunga ukuri kw'iby'Imana yari kirakora. Nuko rero aha haravuga barababwira bati abafarisayo barabaza bati, mbega namwe mwajimijwe? Hari umuntu n'umwe yamwizeye canke umufarisayo? Ariko abantu batazi byagezwe n'ibivume. Nikodemo umwe yaza kuri we mbere, yari umwe muri bo, arababaza ati, mbega ibyagezwe byacu biratsindisha umuntu batabanje kumwumva no kumenya ico yakoze? Aravuga ati, ibyagezwe by'Imana mbega ntibitubwira yuko tudakwiye gucira urubanza umuntu tutabanje kumwumviriza, hanyuma tubone ibyo ariko aravuga ibyo ari byo, turabe yuko byisunga ijambo ry'Imana, bihuye n'ijambo ry'Imana, canke ko ari ibyiyumviro by'umuntu. Nuko rero ibigaragara nuko bari kumuzana bakamwumviriza. Murabe inyishu bahaye Nikodemo. Abo nyene ngaho baramwishura bati, mbega nawe uri uw'i Galilaya? Murabona, ati nawe wahenzwe. Hakuvuga bati, mu by'ukuri ibyagezwe byacu biravuga yuko dutegerezwa kubanza kuzana umuntu imbere yacu tukamwumviriza, hanyuma tukagenzura ibyo ariko aravuga ibyo ari byo, kugira ngo tumenye ibyo ariko arakora uwo muntu ibyo ari byo. Ibyo nibyo ijambo ryavuga. Ariko Yesu bo bamuciriye ku rubanza, bashize ibyagezwe by'Imana ku ruhande, batereye ibyagezwe ku ruhande. Ntibari ko bamucira urubanza bisunze nk'uko ibyagezwe byavuga ati, mumuzane mubanze mumwumvirize. Nuko rero natwe ntidukwiye kugaruka muri ibyo bintu nyene uyu munsi. Ntidukwiye kugenda muri ubwo buryo. Dutegerezwa kumviriza, hanyuma tugasaba umwami duciye bugufi, tukamusaba ko yotwereka mu mitima yacu. Murabona, ibyo tugiye kumva dusaba umwami kugira ngo adufashe, kugira ngo dutahure ibyo, kugira ngo tuvyakire, canke Imana itwereke namba ari iby'ukuri canke atari iby'ukuri. Murabona, iyo niyo nyifata ibereye. Kubera ko iyo tutofata inyifata ibereye, toya kubera ko bambwiye ibi n'ibi runaka yambwiye ukuntu uwo runaka wo hariya, oya kubera ko runaka ntibishoboka, kubera ko afise ibi n'ibi. Mwene data, we nukwiye gucira urubanza umuntu kubw'ibyo umuntu yoba yarakoze, canke kubw'ibyo we wobona canke ukumva ko umuntu, ubwo si bwo buryo bwiza. Reka ukwiye kumucira urubanza bari wo mucira urubanza, hirya y'ibyo ushobora kubona n'ibyo ushobora kumva, uca urubanza ushingiye ku byiyumviro by'umutima w'umuntu. Imana irazi iciyumvire gituma jewe ndi hano, mvize icipfuzo c'uko bene data bo muri Amerika Latine yose hamwe no ku isi yose bumviriza ibintu tugiye kumva, imitima yabo bayikinguye, kandi
dusenga imana tutagize reka tuvuge tuti toya kubera ko bambwiye uko runaka yambwiye ntibibereye, bidukwiriye kuja ku mwami kugira ngo tuvyumvirize tutabanje guca urubanza. Ibi tugiye kumva tuvyumviriza ata rubanza twaciye. Ico nico cifuzo canje, kandi niteza yuko mpwemu yera aduha intsinzi ikomeye cane kuri uyu munsi. Reka twinjire mu kugaragara kw'Imana, dusaba Imana ngo idufashe muri kano kanya kugira ngo twumvirize rino jambo. Iri jambo mwe mugiye kumva ni audio zibiri za mwene data Hose Benjamin Peresi. Imwe yayirungikiye jewe, kuko jewe naye narose amakuru amwamwe, kuko we yari yanterefonye turavugana. Hariho n'ibindi bintu mu by'ukuri atambwiye, atanyemereye ko nobabwira mwebwe, ariko we nyene azobitanga igihe azobabona yuko bibereye. Kumbure ko bintu bimwe bimwe vyabaye hariya mu minsi ya nyuma ya mwene data William ni ibintu vy'ibanga byo mu buzima bw'intumwa imbere yuko igenda. Nuko rero jewe simpamagariwe canke kubibwira umuntu n'umwe, kuko ariko ivyo bintu yavuze akavuga, nuko rero jewe naye navyumvirije, ntegerezwa kuvyatura ko nizera. Ariko uko kwari kwizera kwanje yuko muri iki gihe intumwa yaduhaye ko cari igihe co kugira ngo hegeranywe abatoranijwe ba nyuma batari bwashike. Nk'uko reje nariko ndabibona ko mu bihugu vyinshi aha hashika umugwi, aha hagashika uwundi mugwi, bityo muri ubwo buryo jewe nariko ndabona ko abo bantu bariko baraza. Jewe uko je natahura ko kino gihe twahawe n'intumwa, ko cari icuko twebwe kwegeranya abo batoranijwe kugeza hagaragaye uwanyuma mu batoranijwe. Igihe uwanyuma mu batoranijwe rero azogaragara, nuko rero ko azoheza akagaruka ari kumwe n'abandi mu buringanire bwa gatandatu. Uko niko jewe nabivuga, kuko uko niko jewe navyizera, kandi n'umutima wanje wose n'ubugwaneza n'ukuri ko mu mutima wanje nabibabwira nk'uko. Ariko uko ni kwari guhishurirwa kw'Imana, ariko vyari ivyiyumviro jewe nari mfise, ati nambe yaradusigiye kino gihe mu buryo bugaragara. Kino gihe gitegerezwa kuba gifise impamvu, kuko we ntiyagisize, kuko we ntiyagidusigiye kubusa gusa. Kandi jewe uko nabibona kwari kugira ngo hegeranwe abatoranijwe ba nyuma. Ariko igihe numva neza Revera Hose Benjamin Peresi ibyo intumwa yamubwiye, ko yamubwiye yuko bose bamaze kwinjira, kandi si ukubatizwa gusa ariko kudomwa kw'ikimenyetso. Baramaze kudomwa kw'ikimenyetso, bari imbere. Kino gihe gisigaye nico kwitegura, nk'ariya mu cumba co hejuru, kijya gihe co kwitegura imbere yuko mpwemu yera yaje, ni naco gihe nyene cuno munsi kugira ngo tugenzure ubuzima bwacu, tubushire mu rutonde ubuzima bwacu, tubutunganye, twikuremwo ikintu cose kinyuranye n'ubugombe bw'Imana n'ishaka ry'Imana, hanyuma twitegure kugira ngo turonke twakire. Nukore igihe mwene data Hose Benjamin Peresi yanyereka ivyo we yavuze, kino gihe nicivyo. Nuko rero jewe naye nabitahuye mu bundi buryo, nico gituma mu bugwaneza nari narabivuze n'umutima wanje wose nk'uko navyizera.
nuko rero igihe yampa amakuru menshi, iyo video yayirungikiye jewe, ni video ati Miguel ndayikurungikiye wewe. Hanyuma amaze kundungikira iyo video naravuze ati ni vyiza, reka numvirize ico marayika yamubwiye. Hanyuma ndamuhamagara ndamubwira mwene data Benji ati urashobora kunyemerera ko mwene data Epifaniyo nawe n'umuntu jewe nkengurukira mu buryo budasanzwe tiyoshobora kurabana nanje ino video. Arambwira ati ni vyiza, nayirungikiye wewe, ariko nambe ushaka kuyisabikanya nawe ti ni vyiza, nta kibazo gihari. Ariko Epifaniyo yarambwiye atoya, ndashaka yuko hoba hariho n'abandi bene data. Nuko rero ngaho mwene data Epifaniyo yaciye ahitamwo bene data bakeyi cane, si bose, n'umugwi muto. Turaheza turayumviriza, ariko imbere yo gukora ivyo yarongeye arampamagara arambwira ati Miguel, ti niwashaka urashobora gufuta irya video, hanyuma ndakurungikire iyindi imeze neza, itomoye neza. Ndavuga ati ni vyiza, ati ndungikira iyindi. Ariko hanyuma naravuze ati tireka twumvirize zose uko ari zibiri. Ndizera yuko namwe naba mufise akanya turaza kumviriza izo zose uko ari zibiri. Hanyuma dukinguye imitima yacu turaza kumviriza iyo video ya mbere, iyo yandungikiye jewe ku giti canje. Hanyuma turaza kumviriza n'iyindi nayo nyene. Ndasaba Imana ko twoba abanyakuri imbere y'Imana, tukaba abagwaneza, kandi tukumviriza ico umuvugishwa yavuze. Hanyuma tugumane n'ijambo ryo muvugishwa, nubwo twebwe mwa kano kanya kumbure tutabitahura, ariko tuzobitahura hanyuma. Mwibuke mwebwe ikintu kimwe, jewe nashingira ku butumwa bwinshi, ati kubera ko mwenda data William yavuze yuko tuzovuga ubutumwa kugeza duhinduwe. No ngaha mwenda data William yaravuze ko ivuga butumwa ari oxygene mpemu z'ishengero. No ngaha yaratubwiye. Nuko rero ibyo byose we yarabitubwiye imbere, ariko ubu ku iherezo atubwiye ibyo. Nuko rero gutegerezwa gufata ingingo, mbega ni ikihe kintu muri ivyo byose nza gusigarana? Nibyo twabwiwe ngaha mu ntango, canke nibi twabwiwe ngaha ku iherezo? Ngiye kubaha akarorero. Mwe murabona muri Bibiliya ko Yesu yavuze abwira intumwa ati ntimuvuge yuko ndi Kristo. Hanyuma arababwira ati ntimuvuge ko ari jewe nakijije urya muntu, ntimubwire abantu yuko jewe ndi Kristo, mwinumire, ntimubivuge. Kuko muri ico gihe, muri ako kanya, ntivyari bibereye yuko babivuga, kuko ugutotezwa kwari gukomera cyane kuri we. Iyo baza kuvuga ati niwe Kristo watumwe n'Imana, ugutotezwa kwari guca gukomera cyane kuri Yesu. Ariko murabe igihe Yesu yapfa akazuka, hanyuma akabiyereka, yarababwiye ati ubu rero nimugende mw'isi yose mutangaze muvuge yuko ndi Kristo, ko ndi umukiza, ko uwunyizera akambaza izina ryanje araronka ubugingo budashira. Ati genda mubivuge, mubibwire bande isi yose. Ariko mutego gutwe, mbega nigiki bari gusigarana? Mbega ni cambere yababwiye canke ivyo yarababwiye ku mpera kwiherezo? Nuko rero vyategerezwa kuba ivyo byo bwa nyuma, kuko ku bwa mbere yari yababwiye, ariko kwiherezo yarababwiye ati ibi bimeze nk'uko ndagiye, tariki ibintu bimeze uko. Nuko rero namwe mufata ingingo, mwe murafise amahitamwo. Sinshaka
gufata umuntu n'umwe ngo ndamwemeze abyemere kubera ko ndabimubwiye, kubera ko abyemeye, kubera ko ndabimwemeje, canke ngo sinibaza yuko uzoshika ku Mana kubera ko bakwemeje, ariko ni kubwo guhishurirwa kw'Imana. Bibiliya iravuga yuko uguhishurirwa kuza kuvuye ku Mwami, ntabwo kuza biciye mu kukwemeza ibintu umuntu yoza akakubwira, kuko ibyo ntaco vyokufasha, vyotuma uba umwizera w'igipande udakwiye. Usaba Imana iguhe guhishurirwa. Iyo wumvise ibintu usaba Imana iguhishurire kugira ngo umenye ibyo usigarana ivyo ari byo. Ese Umwami yodufasha, nico cifuzo canje, kandi nditeza yuko umugisha w'Umwami ubana natwe. Hereso byose mwabiteguye, nuko rero reka duhite dusigarana hamwe natwe mwe data mukundwa Revera Jose Benjamin Perez wa Puerto Rico. Amen kandi amen. Ni byiza, turashimira Imana kubwira ijambo. Murumva ko nk'uko nababwiye, mwebwe bamwe baravuga bati tariko wowe ariko aratubwira yuko kino gihe twagihawe kugira ngo tuvuge ubutumwa kandi dukore kugira ngo wanyuma yatoranijwe ashike. Ivyo nuko byari bimeze, uko niko nanje nabitahura, kandi ni nako nariko ndabivuga nshingiye kuko nabyizera mu mutima wanje. Ariko igihe namara kuronka amakuru menshi, mwenda tahusebe nka mene Peresi akagenda arabimbwira, arabimenyesha, akambwira ibintu bimwe bimwe mwenda ta William yavuganye nawe hariya. Nkuko nababwiye, hariho ibintu wenyene ubwiwe yavuze ati binzobizigama mu mutima. Uko niko yabikoze. Ariko ubu rero turabona yuko ari cyo gihe, ahubwo nico gihe atari abantu bo hanze, ariko ahubwo ni igihe ca twebwe nyene ubwacu kugira ngo twigenzure, hanyuma tubone ibiri mu buzima bwacu, ibyo dutegereza kugenda turakuramwo, n'ingene dutegereza kwitegura n'ikintu. Ni igihe cyo kwitegura rero yuko hazokuzura amashengero, ko n'ihema rizokuzura, ko ari ibihumbi n'ibihumbi. Ivyo bizoza hanyuma, kandi si twebwe tuzobikora, ni Imana, ni Mpwemu wayo. Nuko rero twebwe ntidukwiye kwitangura imbere mw'ivugabutumwa canke ico cose mu gukora ivyo bintu. Oya, ivyo bizoba, kandi ntidukwiye twebwe kutizera canke kubyihutisha ngo bibe. Oya, bizogenda biraba neza neza nihagera ico gihe. Ni Mpwemu yera ni wazobikora. Jewe nageze ubwo naratahuye biciye mu byanditswe hamwe n'ibyo mwenda ta William yavuze. Navuze ati mu by'ukuri biragaragara. Igihe mwenda ta yampamagara arambwira ati mwenda ta William akubwiye yuko wohagarika umubatizo no guhamagara abantu, ati subira umubaze kuko ubwo nibwo buzima bw'ishengero. Oya, byose ati bose barakwiye, si kuba uwo mugwi gusa warinje, ahubwo baradomwe ko n'ikimenyetso. Ni byiza rero ubu no kugenzura ubuzima bwacu byose tukabishira mu rutonde kugira ngo twakire ikije. Nuko rero jewe narabyakiriye, ubu narakiriye iby'intumwa yavuze. Iri jambo kuri jewe ryaramaze kuba ari ijambo ry'Umwami, ariko ntibishatse kuvuga yuko ndiko ndabahata ndabemeza. Mwebwe mubifate nk'uko murongowe, ariko jewe kuri jewe nuko nyene bimeze. Kandi ndazi yuko barya abantu benshi bariko baraza, si uko batazoza, hazoza abantu benshi, kandi ibyo kuri twebwe turabishimira Imana. Ariko ibyo bihumbi n'ibihumbi by'abantu bazoza, ibyo ni Imana izobikora. Ni igikorwa Mpwemu wayo azokwikorera wenyene ubwiwe. Mubisome namwe mu mago yanyu nimwashika, mu rugo rwanyu nimwashika, igice ca 5 c'Ivyahishuriwe Yohana.
hanyuma murabe igihe umwami yafata igitabo agafata igitabo kimatanije amashasharandwi agafata ico gitabo umugwi ugaragara ngaho umugwi uboneka ngaho igihe yafata igitabo umugwi utangura gushamagiza Imana mwe murabona yuko baduze baririmba ati yaraducunguye mu mahanga yose no mu bihugu byose no mu ndimi zose kandi turashimira umwagazi w'intama ko yaducunguye uwo mugwi wari kuraduga uwo mugwi uduga ni umugwi w'abatoranijwe ariko wewe usomye imbere gatoya nyuma y'igice cya gatanu ukinjira mu gice c'indwi ukagaruka ugasoma igice c'indwi uzobona rero yuko hagaragara isinzi ry'abantu Yohana ntiyarazi aho baturutse aramubwira ati sinzi aho baturutse aramubwira ati yego mwami wanje sinzi aho baturutse ti ni bande ntabyo nzi yego ntabyo nzi atabona bande kuko we yari yabonye umugwi wa mbere umugwi w'abatoranijwe uduga ushemageza Imana uwo mugwi namwe murawubona hariya ariko hanyuma hagaragara uwo wundi mugwi aribo benshi b'igitigiri cinshi abantu benshi cyane isinzi nuko aramubwira ati aba n'abavuye mu kababaro gakomeye no kuvuga yuko ngaho hari habaye akababaro gakomeye kuko abo nibo baza hanyuma y'akababaro gakomeye bari batanze ubuzima bwabo bari bihumbi n'ibihumbi ntibahari abo mu mugeni kuko umugeni wari waduze kugira ngo bane nawe muri ayo mazimana akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama muri iyo myaka 3 n'igice hariho imyaka 3 n'igice y'akababaro gakomeye ngaha ku isi wewe uyirondeye uzoyisanga muri Bibiliya nuko rero uwo wundi mugwi ariko abo si twebwe ni umwami niwe abazana niwe azozana iryo sinzi ryose nuko rero twebwe mbere yo kuva ngaha twebwe tuzobona nk'uko Benji ubwiwe yabivuze hazoba gusobekerano kubisikana tuzobona ibihumbi by'abantu bariko baraza ariko si twebwe si igihogwa cacu ni igikogwa mpemu yera mpemu w'umwami we nyene yikorera ni vyiza ivyo jewe nivyo natanguye kubona kandi ndavyemera n'umutima wanje wose ivyo mwe data William yavuze ko umugwi wari warakwiye ko twebwe ico twari gukora ari ukwigenzura hanyuma tukitegura kugira ngo twakire uno mugisha uje ko twoshira ingufu cyane ahubwo mu kwitegura hamwe no kugenzura ubuzima bwacu ikintu gishobora kuba kitameze neza mu rushengero ibyo si bya pasiteri gusa ni vya bene data bose nicyo gituma twavuga ngo ntituriko tuvuga yuko abapasiteri ari bo kwitegura gusa umupasiteri niwe wa mbere atereza kubikora yego nivyo ndetse akagenzura urushengero tukagenda turaba yuko nabo nyene bariko barigenzura bo mu rushengero tukagenzura ubuzima bwacu ivyo nyene pasiteri karakora nabo nyene bakabikora tugashira mu rutonde ingo zacu tugashira mu rutonde ibintu byose byo mu rushengero nuko byose tukabishira mu rutonde kuko haje umugisha ukomeye cyane kuko wewe urabibona hariya ndibaza yuko ari ku rupapuro namba ndavyibuka neza ahatubwira mu bimatanijwe hateruza kuba ari ku majana 68 ngaho aho marayika yamubwiye yari ari ku musozi mwenda Tabranamu aramubwira ati ni witegurire guhura n'abamarayika ndibaza yuko ari amajana 68 igihe yamubwira ati ni witegure muribuka igihe haba guturika hanyuma acabona ibicu n'umumarayika umuntu umwe muri bo yaramudugije amujana muri ico gikorano muri iyo nama ngaho hejuru aho bari we arabivuga ngaho wenyene ubwiwe mbere gato
ariko aravuga kuri urwo rupapuro nyene rw'amajana ane mirongo itandatu n'indwi, amajana ane mirongo itandatu n'umunani, amajana ane mirongo itandatu n'icenda, ku majana ane mirongo itandatu n'indwi amubwira aho bari bahagaze n'ivyo bariko barakora, ariko igihe yamubwira ati witegurire guhura n'abamarayika. Rero natwe namba dutegerezwa kwitegura kugira ngo duhure n'umwami. Na mwene data Branham yategerezwa kwitegura. Mwiyumvire umuntu nka mwene data Branham, umuntu yarabeshejweho n'Imana, ariko hamwe n'ivyo yategerezwa kwigenzura ndetse akitegura kugira ngo ahure n'abo bamarayika. Ndetse n'igihe Imana yabwira ubwoko bwa Isirayeli, ivyo biri mu gice ca 19 mu Kuvayo, ko bokwitegura kuko bazobona ibitangaza umwami ko azomanuka hariya ku musozi Sinayi, kandi ntibarenga imbibe, ntibarenga uburimbe, kuko umuntu yari kurenga imbibe yari gucapfa. Ntiyaterezwa kurenga imbibe, cyaba igikoko canke umuntu, nta numwe yaterezwa gukora ngaho. Kubw'ivyo rero hariho umwiteguro dutegerezwa, umwiteguro, uwo mwiteguro urakenewe. Ndetse n'igihe yamubwira mu gice ca 3 murongo wa 5 hariya muri Yosuwa, igihe yamubwira ati niwitegure kuko ejo uzobona ibitangaza vy'umwami. Igihe cyose hagiye kuba ikintu gikomeye cyane kije mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, mu muryango wanje, mu muryango wawe, kw'ijengero ryawe, harakenewe umwiteguro, kuko Imana ubwayo igihe yahura n'Imana yamubwiye ati kuri inkweto zawe mu birenge kuko uhagaze arahera. Mose yaragiye kuraba ivyari ko biraba ku gisaka cyariko kiraka kidakongoka, yaramubwiye ati kuri inkweto zawe mu birenge, kuri izo nkweto. Murabona namwe ko hariho umwiteguro ngaho kugira ngo duhure n'umwami. Ivyo nivyo nizera yuko turi muri iyo ntambuko. Ubu nivyo nashoboye kubona ico gice turiko nariko ndakibona mu bundi buryo, kandi uko nariko ndabibona nahe nabibwiye Benji, uko nako nabibwiye na mwebwe mwese, kuko mu vy'ukuri jewe nariko ndavuga ivyo nariko ndabona. Ariko igihe namaze gutahura rero yuko namba mwendata William bwiwe yatumye ko twohagarika uguhamagara abantu n'umubatizo mu buryo bugaragara, nategerezwa gutahura yuko vyose vyari vyasozerewe, vyari vyarangiye, kuko niwe yarazi igihe bose bazoba bakwiye. Kuko mu bundi buryo ntiyari kutubwira ngo tureke kubikora, ariko ko bari bakwiye bihagarike, kuko ivyo ntibigikenewe. Mu buryo bugaragara, biragaragara neza. Nuko rero ubu rero niho ndiko ndabibona, kandi ubu ndiko ndabibona namwe ndiko ndabibabwira n'umutima wanje wose, hamwe no guca bugufi n'ubugwaneza. Imana idufashe, kuko icifuzo cacu nuko twoguma twunze ubumwe, kandi tukaguma dukura, kandi tukitegura, kandi tukaryamira amajambo. Ubu tukitwararika ayo masezerano y'umwami. Ubu dukwiye kugaba cyane buri munsi, tukitwararika n'amasezerano umwami yadusezeraniye, kuko ubuho turegereje cyane. Ni byiza. Hariho ikindi gice kirimwo ibintu bitari muri iki duhejeje kumva, kuko Benji niwe yambwiye ati Miguel, ngiye kurungikira iyindi irimwo idonido kugira ngo ucufuta ya yindi. Ijya niyo yari yayindugikiye kugira ngo ndayumve, ariko yambwiye ati iyo yindi yoshobora kuyumvisha bene data. Murashaka kuyumviriza? Ni minota 33. Nta kibazo na kimwe gihari. Mbega ntibyashoboka yuko Karelo yo turirimbira indirimbo hanyuma tukitegura, bityo tugahaguruka, bityo tugashobora twitegurira iyindi minota 33. Hanyuma yaho kumbura turaza kumviriza abapasiteri nabo bagire badubwire uko bavyumva kuri ibi bintu byose turiko turumva, kuko hari abapasiteri bariko baratubona, bariko baratwumviriza bo muri Amerika Latine yose, no muri Afrika, no mu Burayi, ahantu henshi mu micungano itandukanye. Nuko rero ni byiza abapasiteri
nabo baraza kutubwira kumbura bamwe muri bo, sinzi ukuntu tuza kubikora, bamwe muri bo hereso baraza kutubwira ivyiyumviro vyabo ku bijanye n'ibi bintu byose. Jewe ndiko ndababwira n'ubugwaneza n'umutima wanje wose igituma nabibabwiye ubwa mbere mu buryo ubu, kuko niko je nabitahura. Ariko ubu igihe namaze kubona ko mu buryo bugaragara mwe data William yadutumye gukora ivyo, nuko rero ndiko ndababwira, nabugururiye n'abakinguriye umutima wanje, kandi niteza yuko biza kubabera ivy'umubwisha n'ubufasha kuri bene data bose aho baba bari hariho bose. Imana ibahezagire, murakoze cyane korali, Imana ibahezagire groupe.